kuranga waba nakubona muri rya tongo nakubona yereka namagiriza taha cy'umutwe k'umuntu nakubonye wawe oya sijero n'ibyo mvuze sinarize mugabo birahindutse umwe mwabamba mubaritse ku giti umwica yaramuze n'ubuzima n'uburyo bw'Imana afite ubushobozi n'ibyo muri komora bivuye kuri we batiye kana dukora ikinone inyishu n'imwe mwihane mwemere ubutumwa bwiza haleluya haleluya mwihane mwemere ubutumwa bwiza ntabindi hasigaye kwihana kuko byaramenyekanye ko twamwishe no kwihana bimwe wakora mpemu yera yabihishuye ihane ihane turabe umuntu wa kera yitwa Yoweli. Muzengurure muri Bibiliya dusome mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Uzengurure Daniyeli, uzengurure Hosea, hanyuma atushikira Yoweli. Daniyeli, Hosea, hanyuma Yoweli kugira ngo bikubangukire. Dusome mu gice cya kabiri ku murongo wa 28 na 29. Uyu munsi mukuru wa Pentekote washitse wahuriranye n'umunsi mukuru wari usanzweho. Ntituza gusigura ijambo Pentekote cyangwa uwo munsi mukuru wa kera, ariko tuza kuvuga cyane dushimikiye kuri mu isezerano rishasha. Hanyuma umuntu aronsa akanya k'inyigisho yobihera no kuri uwo munsi akavuga ibyo ari byo, ariko reka tuvuge hano dusome. Havuga ngo hanyuma y'ibyo nzosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpemu wanje. Umva ahantu nagomba mbanze mvuge kuri uyu muhanuzi Yoweli. Hano yanditse ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibihese. Usomye gusa ngo hanyuma y'ibyo ntushobora kumenya hanyuma y'ibihe. Hariya mu gice cya mbere cy'icyo gitabo cya Yoweli havuga ngo Yoweli arizwa n'ikiza cy'inzige. Hariya ku murongo wa 13 havuga ngo Yoweli agira abahereza inama yo kwihana. Hariya ku gice cya mbere ku murongo wa mbere hajya hejuru havuga ngo Yoweli aburira abantu igitero. Hariya kuri 12 havuga ngo Yoweli ahanura abantu ngo bihane. Kuri 18 havuga ngo Uhoraho agarukira abantu biwe. Mu gihe cya Yoweli abantu bari basubiye inyuma, Imana irababara barasubira inyuma, n'abahereza imbere ngo n'abageni bari basubiye inyuma, ibintu byose byari byagoranye, Imana ibarekubira mu ibyaha. Hanyuma rero muri icyo gihe Yoweli Imana iramuhagurutsa atumviriza, ibyago biraje, ikiza kiraje, ibibi biriko biraza, rero tujina iyo nama tuyihere kubahereza. Mwebwe muserukira abandi, mwebwe mutangira imbazi, mwebwe mugira gutya, umva nimwihane kugira ngo Imana idutabare. Arongera ashikira abantu uti mwihane, Imana idutabare, ibyago biriko biraza. Abantu rero birakomeye.
hanyuma rero habaye kwihana. Ukwihana kumaze kuba mu ncamakeyi, Imana ngo iciriyumvira ati abantu bagiye kubagarukira ko bihanye. Niryo gira ijambo rero rivuga ngo hanyuma y'ibyo acabona umunsi w'Uhoraho uri kuraza. Uwo munsi w'Uhoraho rero wavuga iki? Abona ibice bibiri. Abona Imana igiye gusuka mpwemu yera ku bari n'umubiri bose. Ico ni igice ca mbere. Hanyuma mu gice gikurikira Imana imwereka abona ibyago inyuma yo gusukwa kwa mpwemu yera. Abona ibyago, ingene ijuru rizozingwa, ingene ijuru rizohinduka amaraso, ingene hazoba utwumiza, ingene hazobaho ibibi bikomeye, abantu bagatuna bukazinga inani. Ibyo byose Yoweri arabibona. Usomye muri kiriya gitabo, niwagomba ukazosoma umurongo umwe uzobibona, ariko ngomba kuvuga muri aya majambo make. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Abahungu banyu n'abakobwa bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje. Reka tubanze tuzingurure mu isezerano rishasha. Tutarashika mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, mu gice ca gatatu ca Matayo umurongo wa 11 haravuga aya majambo yavuzwe na Yohana umubatizi. Yavuze ngo, jewe ndababatiza mu mazi kuko mwihanye, ariko hazoza uwundi andusha ubushobozi, ariko araza, uyo mbere azobabatiza muri mpwemu yera na hehe? No mu muriro. Yavuga Yesu, kuko Yohana umubatizi yavuze ati jewe uwantumye kubatiza mu mazi yantumye kubatiza mu mazi, ariko ibya mpwemu hariho uriko araza inyuma yanje, uwandusha ubushobozi, ubu azobatiza abantu muri mpwemu yera no mu muriro. Ni igikorwa ca Yesu wenyene. Nzi ngo uri musenyeri canke uri archevêque, kubatiza abantu muri mpwemu yera ni igikorwa ca Yesu. Twebwe turasenga gusa ngo Yesu aba ari wakora ibikorwa vyiwe. Arakomeye kandi niwe mwizeye, niwe yadukoranije ngaha. Dusomye rero mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, niho mbere tuza gutebera gato. Mu gice ca mbere ku murongo wa 4 murabe ikiganiro ca Yesu n'abigishwa biwe. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorera isezerano rya Data iryo mwanyumvanye. Asubira muri ya majambo ya Yohana, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa nande? Na mpwemu yera. Byavuzwe nande? Reka turabe abigishwa rero hepfo kuri 6, soma kuri 6, uraba abigishwa bobo ivyo biyumviye. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki nico gihe ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya gushitsa hehe? Ku mpera y'isi. Umviriza rero abantu uko bameze. Ababariye ati mu minsi itari myinshi mwebwe muzobatizwa na mpwemu yera. Nabo baca bamubaza ivy'ingoma y'Abisirayeli. Wumva ico kinyurane.
icari kibagoye si vya mpwemu vyari bibagoye, oya bari baremerewe nuko Baroma bariko barabatwara babakandamiza. Umva mwigisha, kuvuze ngo turorere, mbega turorere iki? Oya, Yesu yavuze ngo mu minsi itari myinshi muzobatizwa nande? None ivyo kubatizwa na mpwemu yera n'ivy'ingoma y'Abisirayeli bihuriye he? Abantu niko bameze. Reka mvuga handi yavuze ivy'impwemu bakazana ivy'umubiri. Ati ngira ngende, ndagomba kugenda, kandi reka nzobanza gupfa, hanyuma nzuke, hanyuma ngende, kandi namwe muzoba mutakimbona. Ivyo ntaco vyari bibabwiye gupfa kwiwe no kugenda, ariko arababaza ati tubarire, mbega uzoba mukuru muri twebwe ni wagenda ninde? Abantu bameze uko nyenega. Urumva wewe uja muri mpwemu ukibaza ngo abo mwicaranye bari muri mpwemu. Nigeze kubarira uwo mupastori mugenzanje ngaha igihe badushikiriza ngo tubakorere, uri kutwenga wibaza ngo bariko baravuga ngo izi ntama z'Imana, wemeye kabisa ko ari ntama kweli. Aba bagabo mbona bubukombe ni aho muri ntama kweli. Oya, iyo ni imvugo y'imwemu. Muri ntama z'Imana niko Bibiliya ibita. Ariko reka tuvuge ibya Yohana Umubatizi. Reka tuvuge ibya Yohana Umubatizi. Abantu baraje kubatizwa hariya kuri Yohana Umubatizi. Yohana arigisha ati mwihane, mwemere ubutumwa bwiza, mugorore inzira z'Uhoraho mu bugaragwa. Abantu bagahindana, abantu bose bashitseyo rero ati mwihane, ibyaha byanyu bihanagurwa, abantu bakihana bakabatizwa. Haca haza rero abatitwa intama, les souverains sacrificateurs, les sadduciens, les pharisiens, na twa dukofero twabo n'amakanzu manini ariko ubwoya bushajije bwiza. Uvuga iki? Tuje kubatizwa natwe. Arabitegereza. Abasiguze haraho mu ntera ubwoba mwebwe murateye ubwoba mwebwe. Kubahuka akabarira abagabo b'abanyedini. Uko ndababona mwebwe mw'abana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo mu buhungu burake buzoza? Koko ibyo yabona muri bo, naho bari bambaye amakanzu n'ubushenza bakabwongereza, mu mitima yabo bari bafise ubumara nk'ubw'inzoka. Uvuze iki? Twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu. Iyo muba mwari muzi ibya Aburahamu aca arigisha, mwari gukora nk'ibyo Aburahamu yakoze. Kandi iyo mu rubyaro rwa Aburahamu ntimwari kunyanka. Mwihane, mwemere ubutumwa bwiza. Baramwemereye kwihana, ntibashobora kuko bambaye ubushenza bw'impuzu y'idini, barabwongereza, bambaye n'ibimenyetso by'idini, bene abo ntibashobora kwihana. Ariko ndagufitiye ganubuke, umva dusubire ngaha. Mu minsi itari myinshi mw'abagabo muzobatizwa na mpwemu yera. Ivy'ingoma y'Abisirayeli mubanze mushire hasi, si vyanyu, si ivyanje, ariko ni vya data yantumye. Ni wazibihe n'imisi, ariko ivyo jewe nje kubabarira ni vya mpwemu. Murorere ubushobozi mpwemu yera azobazako, muzoca muri vyabona vyo gushingira intahe muhereye Yerusalemu n'Yudaya Samariya no gushika ku mpera y'isi. Ivyo nivyo jewe nariko ndababarira, ariko nta bindi, si ivy'ingoma y'Abisirayeli. Igihe yashika kuri Elayono akabahezanira agaca aduga, bagaca baduga, baragaruka barasenga. Abantu bibaza ngo baroroshe, barasenga, ariko agakunda Imana. Iminsi igeze bakamumva aho bakoraniye ibimenyetso ngo birahindutse. Barasenga, baza babona umuriro uraturutse, barawubona. Bashishikaye gusenga, uwo muriro uca
cyangwa muri iki gitondo ukaboneka ko umuriro uri. Hanyuma rero mu kanya umuriro urabura ubayongera, kuko aho Yesu yava mu mazi ikimenyetso cya mpemu yera ngo cyamanutse gisa n'inyuma kimugwako, kandi muribuka wa musiguzi yasigurira kuri sitari, Roho Mtakatifu akashuka akatowekea ndani ya, ni ukuvuga ngo uwo muriro ntiwasubiye mu ijuru, ubayongeramo, baca batangura kuvuga izindi ndimi. Haleluya. Sinzi ko hari agace k'umuriro uraronka muri ibi nk'umuntu w'Imana w'umupentekote yakijijwe yuzuye mbere. Numva ngane yari yabahaye itegeko rindi, ntimushoke mugenda kuvuga mutararonka ubushobozi bwa mwebwe. Mubanze murore, ubu abantu ntibarore, abantu ntibarore. Reka tugende bukebuke. Aha mu gice cya kabiri ayo majambo navuze ingene bayobora umuriro ni hari mu gice cya kabiri umurongo wa mbere gushika kuri kane, ariko biturinda kuyasoma ndazi ko muyazi, ariko nagomba gusa jewe nsome hariya ku murongo wa 14, kuko abantu baratangaye babonye ibivuzwe, baratangara. Mbere reka mbanze mbere kuri gatanu. Kuri gatanu havuga ngo i Yerusalemu hari abayuda b'inyamo, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cyumvikanye, hakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga, barumirwa, bose baratangara bati, mbega aba bose bavuga se bageganira? Kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Baca barivuga indimi bumvise zavuzwe aho hantu mu munsi. Turaba Pariti, turaba Medi, turaba Elamiti, n'abamye i Mesopotamiya, ni Yudaya, ni Kapadokiya, ni Pondo, no muri Asiya, ni Furugiya, ni Pamfiliya, no muri Egiputa, no mu bihugu by'Ilibuwa bihereranye ni Kurene n'ab'i Roma, abagerereye ino, abayuda n'abatoye idini ryabo, ab'i Kirete n'Abarabu, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose barumirwa, barazazanirwa, barabazanya bati ibi ni biki, ariko abandi barabanegura bati baraborewe. Abanegura iby'Imana bamaho kuva kera bari numviriza. Abo bantu rero uwo muriro umaze gutibuka baca basengera muri mbere. Umuntu wese w'umunyegalilaya bakumva ariko aravuga icarabu, bakumva ariko aravuga ururimi rwo muri Egiputa, ururimi rw'Ikurene, ururimi rwo muri Libiya, ururimi rwa hehe Pondo. Abantu bari ngaho, murabona ntayi Bujumbura ari mu gisagara, hari ahashobora kuba inama mpuzamakungu y'abakuru b'ibihugu, hakazamo n'abakomereza, hakazamo n'abashikiranganje, hakazamo n'abagwizatunga, abantu benshi, inama ikabikoranye. Hanyuma rero bagaca bumva ngo i Bujumbura mu gisagara bari ntariya mu Kigobe, ati Bujumbura mu gisagara hagati harabaye n'ibintu biki, bagabo bino yumva basaze yo bagize gute, bariko baravuga indimi z'iwacu. Abantu bose bagaca bagenda bakakikiza aho hantu kumviriza. None abo banyegalilaya ibyo bavyigiye rero, aha mu gihugu hagati sinzi ko murumva, umuntu yoba yarigeze kwiga agashika no mu wa mbere primaire canke mu wa kabiri canke mu wa gatatu, ndavuga baragabo bariya mu banga simwebwe ntawe vyabaye ko mwebwe birakaba bakube n'abagabo iyo baborewe aravuga indimi zose zivugwa, ari Icongereza n'Igifaransa, ugasanga yahumye mw'ibarabara agenda aravuga Igifaransa. Hanyuma rero abantu rero baca rero
baca baravuga bataba abagabo baborewe. Icyo ngomba kuvuga rero uhereye kuri 14 mu gice cya kabiri, mwebwe muraza kwisomera, jewe nagomba ndabivuge namwe murasoma kugeza hariya kuri 28. Havuga ngo Petero ahagararana na bane 11 ababarira n'ijwi rirenga bati, yemwe bagabo b'Abayuda n'Abanyerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ari isaha 3 z'umunsi, ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana nde? Ati bizoba mu minsi y'iherezo. Nibyo Yoweli yavuze, ni ukuvuga isezerano rya Yoweli ryari rishitse. Abantu rero aca arabasigurira, nico gituma navuze tabasiguruze nabo hari aho barinduka. Reka nsome ku murongo wa 22. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumva aya majambo. Yesu Umunyanazareti, umuntu yashimagirishije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso ibyo Imana yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutanga nk'uko Imana yabirahiye yitongoye, ibimenye bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji muramwica. Ariko Imana yaramuzuye ibohoye ibise by'urupfu, kuko bitashobotse kurumugumya. Umviriza, arashishikara ibyo byo hagati murabyisomera, ngira nsome kuri 29. Bagabo bene data, sikingoye kubabarira nzeruye ibya sokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, n'imva yiwe iri ngaha ino muri mwebwe na bugingo n'ubu. Nuko kuko yarumvugishwa n'Imana, akamenya uko Imana yamurahiye indahiro kwizoshira ku ngoma yiwe uwavutse mu murabwiwe, yavuze ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari bwawe, yuko atarekewe mu kuzimu, kandi n'umubiri wiwe ataho wigeze ubora. Uwo ni Yesu. Imana yaramuzuye, natwe turi byabona byo gushingira intahibyo, nuko amaze gushirwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na se isezerano ariryo mpemu yera, none asutse ico muriko murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi ntiyaduze mu ijuru, ariko ubwiwe yaravuze atuhaho yabari umwami wanje, aticara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe ndabaye munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye kandi badatekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo Yesu mbe mwabamba. Amen. Aya majambo rero yarakomeye. Abayuda bari ngaho, abantu banje bari ngaho, abo banyamahanga bariko barumva indimi zabo zivugwa bari ngaho, abantu barumirwa. Ndakunda Imana iyitumye ijambo riri mu bushobozi, abantu barumirwa baravuga bati birakomeye. Ego umugabo adusubije ko amaraso ya wa muntu, kuko yabangiriza abananira umwe mw'abantu umwe mwica ntakiri mumva yazutse ni muzima ari buryo bw'Imana. Ibi kumwena biriko birakoreka nindahungitse nitubaye namba ntacana mu gitondo, ariko nukugira ngo ubuhanuzi bwavuzwe na Yoweli yavugishwa n'Imana bushike, ngo nzosuka mpemu wanje kubari n'umubiri wose. Muriko murabibona biriko biraba. 38 rero ngaho mu gice cya kabiri hariho amajambo havuga ngo benshi bahindukirira Imana, ariko kuri 37 niho ngomba kuvuga bumvise ibihe ibyo Petero abasobanuriye. Bumvise ibyo
bibacumita mu mitima. Babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Aho babatonagura bamwe babica, ubu barabaye bene data ku bushobozi bumanutse. Imana yagushize ku bushobozi bwayo, n'abatakwemera bazokwemera, kuko Imana izobibemeza. Kuko Imana n'ubushobozi, Imana n'ububasha. Ndakunda Imana ntigayana kandi Imana ntitemberana cyane. Wa mukobwa, wa mugabo n'imvugo yawe nakubona. Wa mugabo nakubona muri rya tongo nakubona. Yariko aramwagiriza ataha amacuguzwi k'umuntu nakubonye wewe. Oya, si jewe, n'ibyo mvuze sinarizi. Mugabo birahindutse, umwe mwabamba, mugarutse ku giti. Umwe mwica, yaravuze, n'ibizima, ibyo bw'Imana, hasutse ubushobozi, n'ibyo muri ko murabona bivuye kuri we batiye. Kaba, dukora iki none? Inyishu n'imwe, mwihane, mwemere ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Nta bindi hasigaye kwihana kuko byaramenyekanye ko twamwishe no kwihana. Bimwe wakora mpemu yarabihishuye ihane. Ihane. Petero arabishura ati nimwihane. Umuntu wese muri mwebwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo mubone guhanirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera. Kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intara ayandi magambo menshi arabahanura ati nimwikize abiki igihe kigorana. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa abongewe kuri uwo munsi. Ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi bingahe? 3. Bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutima no gusenga. Amina. Ishengero aho ryavuka ugomba kurondera icete c'amavuko c'ishengero ni ku munsi wa Pentekoste. Abantu 120 bagendanye na Yesu basukwa ko mpemwe barasohoka baravuga umunsi umwe abandi 3,000 barakizwa barabatizwa. Ishengero ribarera tango. Twese dukomoka ngaho. Ishengero rya Kristo n'abantu bose bemeye kwihana ibyaha byabo bagahindurwa basha na mpemu yera bakavuka ubwa kabiri bakagira ubugingo bakagatirizwa mpemu bakaba kw'ikimenyetso cy'Imana. Yesu niyagaruka nazoza kurondera abantu bari kudahangwa gusa n'abandi banyegeye muri Aziya aho ubutumwa butava ku mugaragaro binyegeje mu mazu ariko bamaze kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza wabo bakabatirizwa mpemu yera. Uwo munsi ijwi rya Yesu rivuze ku bicu, amen, bazomwumva kandi twese tuzohurira nabo mu bicu. Ishengero rya Kristo riri mu ibanga n'abantu bose bakijijwe bagahinduka bakavuka ubwa kabiri bagahinduka abana b'Imana bakaba bari ku kimenyetso cya mpemu yera. Ni mwati ku munsi umwe wabakoye azohamagaruka kubakira. Mugabo urinze wandika ko iryo shengero ryawe ari ishengero rya mpemu yera ukavuga ngo ari ishengero rya Pentekoste ukavuga ngo Eglise de Pentekoste nk'uko twatanditse hano. Mugabo Pane nitwishimye Pane kubw'ubuntu bw'Imana. Amashengero ari munsi ya Sahara mpemu yera yagize impact muri amashengero aramenyekana abanyigiti kinini cyane biramenyekana ko turiho mpemu aravuga ko turiho. Nitwokwishima rero ngo nitwende gusa oya par grâce turiho niho twamenyekana. Ni byiza rero ko twigisha abantu ijambo ry'Imana rizana ubugingo rifata imitima rikabahindura ariko ntitwigishe idini. Ikindi twasanze dufite ikibazo gikomeye ni ukwigisha abantu ntibatandukanye ibya doctrine na discipline.
inyigisho ngenderwa ko fatiro z'abantu b'Imana bizeye ibyo bakwiye kugendera ku ijambo ry'Imana n'indero y'ishengero. Indero y'ishengero ihinduka uvuye mu gihugu ukaja mu kindi. Mpemu yaratanze. Amen. Amen. Mpemu yaratanze. Mpemu wo kuturwanirira. Mpemu wo kuduhindura. Mwofashe. Mpemu yaratanze. Wo kuturwanirira. Wo kuduhindura. Subiramo. Mpemu yaratanze. Wo kuturwanirira. Wo kuduhindura. Agasanga utagira mpemu n'umupentekote. Iyo umuntu atagira mpemu murazi byakora. Iyo umuntu atagira mpemu ikintu cyose ubundi mupagani akora aragikora nawe nyine abagifitiye uburenganzira. Ni mpemu atugarura, ni mpemu aturongora, ni mpemu atwigisha, ni mpemu atuzigama. Kandi niyo adusengera, reka mpemu aradusengera, ngwandiha iyo mpemu adusengera. Kandi rero ndakunda Imana badusengera uko Imana igira gute aca agorora no kuvuga y'amasengesho y'integenge agaca yatumbereza mu by'Imana igomba ukadusanga wuzuye ubuntu bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva wikiranga wumva mu buryo bw'impemu wumva hari icyo ufise. Singomba kwigisha uyu munsi ku bijanye n'ingabire, ndagomba urumva ni evangelization mu buryo busanzwe. Hariho ikimenyetso kimwe kizibu kigaragara cyitwa kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Icyo ni ikintu gikomeye mema abateolojiye baba baharirako. Ingabire ni nyinshi ariko ikimenyetso kigaragara ni kimwe. Ni ukuvuga rero abantu bari mu bwoba. Jewe sinigeze mbatizwa na mpemu yera kubera iki? Sindavuga. Kutara ninde yakubujije kuvuga? Vuga rero twumva gasanzwe ugomba kuvuga. Sindavuga. None kutavuga vuga rero twumva. Umva muri 75 mu kwezi k'umunani General mu gikorane cyagirijwe n'Umuyahudi yitwa Costa Dea ahamyakaniga muri Pefa atangura kutwigisha mwingene abantu bavuga mu ndimi zitamenyekana. Ngo asama yari Umuyahudi avuye muri Amerika basama abantu barasama ngo vuga mwana baraho ngo mugabo twari twetisha feza tazi tuhave aha yakoze kutwigisha kuri tabernacle kwihema ariko kubijanye n'ibyankemno nasuko hariya mu nzu yo hejuru ntibabanje gukubita amanwa umuriro baratubita uvuye hejuru sinzi gukubita amanwa muri abo bantu biga ibi bigishwa ngo mu gice cya mpemu hari umuntu yadutwengeje ngaha yaje kutubarira ntube ukaba warabigize uyu munsi ndagufite ingano nitwaheze cuzaha umva bamwirije bati uzoba yivugishijwe hanyuma rero araraba nawe urumva mwebwe abize murabizi yari yarize hanyuma araza kwigisha ashagaruka kwiyongeza urumva turetse nuko ari umunyeshuri ariko urumva n'umuntu akuze yarakoze akazi aragarutse kwiyongeza amashuri nimba ko umuntu akuze ati rero uzova hagivugishijwe tivyo nta ngorane mayeri kidogo agenda bakukamye ati nguwo uwiguye rero yabatijwe muri mpemu. Hanyuma rero agacirondera umukozi w'Imana ati Imana imbabari sinzi ko narogose kuri mpemu nagombye kuvayo bayungana kubera ngomba mumbarire mbega mpemu yarazi ivyo nakoze ati Imana ikugirire imbabazi mugenzi ntugipfuye nuze
uhirahire ukumva uwo muri kumwe ariko aravuga mu ndimi za mpemu, ukumva uwo muri kumwe ariko arasenga muri mpemu, usisubutu kwiga. Ati reka ubushobozi bw'Imana bumanuke buvuye mu ijuru, reka amazi y'ubugingo asenganishe, hanyuma agende aho agomba, ahuguruye yinjire, amen, mu mitima ihiye umurimbi haboneka inzuzi z'amazi y'ubugingo. Ku munsi wa nyuma, mu munsi mukuru, Yesu arasemerera ngo namba hari unyotewe, namba hari ufise inyota, naze kuri jewe anywe, kandi muzanywa kuri ayo mazi, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwama zitemba mu nda yiwe, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ngiri ijambo ry'Imana, ngiri ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuna imbere yiwe. Amen. Amen. Nginga sendanishe na. Haleluya. Uyu munsi neza wapemuyenda. Amen. Amen. Ninde yumva ko yumye? Ninde yumva ko atacararonka? Ndagufitiye inganuke. Uyu munsi neza, reka bibe nk'i Yerusalemu, reka umuriro w'Imana utibuke, reka ibibazo nk'ibyatsi bishe, reka amazi y'ubugingo yongera asendanisha abantu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Naho muri hano hantu yumva ndagufitiye inganuke, ntutahe umwumira, mwene yaratanzwe, mwene zo kurongora, mwene zo kwigisha, mwene zo kurwanirira, mwene zo gushyira ku bwiza bw'Imana. Haleluya. Musabe Pasiteri Zakayo Murenganino ubanze gusenga. Haleluya. Haleluya. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu, uyu munsi wa Pentekote Mwami, uko mwivugishwa wawe Yoeli, uravuga ngo nzasuka mpemu wanje wera kuri mwe, nusuka mpemu wawe Mwami, aze muri ishengero, agere mu mitima y'abantu, akuremo biriya byose, asiga amavuta, azana amazi, abantu babatizwe, wenda ibimenyetso, reka mpemu weraze, reka umuriro ugaragare, reka ziriya ndimi zize, reka ibitangaza bikoreke, reka abarwayi bakire, reka abantu bakizwe, abari mu iborero nibakire, abo kwa Satani yatwaje ibitugu nibakire, abadayimoni b'ibyo bibakureyo, mu izina ryawe, reka bigaragara intsinzi yawe. Niko bavuze ngo ufite inyota naze, abantu bahabwa amazi adudubize, reka umwuka wawe mpemu wawe adudubize mu mitima yacu, dukire, twuzuze ibyishimo, duhabwe ingabire zawe, ishengero ryawe niryambikwe, nirisingwe, nirihabwe kubona, nirishurirwe, buri muntu wese Mwami atahana ibyishimo bibe muri wewe. Turasaba ko wongera kohereza isezerano kuri abo batarifite bakarihabwa, mpemu wawe nagendagende, mpemu wawe nakiza abantu, mpemu wawe nabasange, abahumye bahabwa amazi, bagere ku isoko, bagere ku ruzi rw'Imana, babone ibyishimo, batahane baribera agakiza, mu izina ryawe Mwami. Turasaba twiringe kubikora, reka ijambo ryawe rigendane n'umuntu wese, arigendane mu rugo iwe no mu rubyaro rwe, abahungu bacu, abakobwa bacu, abatama bacu, bose mu izina ryawe bavuge kunyigisha kandi bahishurirwe nawe. Urakoze Mana kuri uyu munsi kubikoze, kandi tubisenze twizeye kubikora ku izina ryawe Yesu, amen. Bakiriko baraho dusabe mu ishengero twese duhaguruke, kuko ni ku munsi mukuru wacu twese. Wewe ufise mpemu, reka ingabire z'Imana zikuzeko. Wewe ufise mpemu, reka ubushobozi bw'Imana
musengera aba bantu ku bwa mpemu yera amavuta y'Imana yongera asendanishe. Mana data wa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye ko wakoranije ishengero ryawe kandi ufite icyo urikorera. Umusabyi wawe wera aravugishijwe mu gihe cy'iherezo yuko uzosuka mwemu wawe ku bari mu mubiri bose, abahungu n'abakobwa bakavugishwa, abatama bakarota inzozi. Niki gihe nyine Mwana uri kureta ishengero ryawe no kuritunganya kugira ngo igihe cy'inzamba rizogusanganire mu kirere. Kandi twaririmbye ngo bari biteguye nta cyaha cyarimwo. Abana bawe bariko baratunganya imitima, bariko baratura ibyo bakoze bitaguhimbara kandi bamaze kubiserura, bariko baramaramaza Satani, baragomba kukwimika mu mitima yabo. None Mwami kubw'ibyo urabe imitima yabo bene data, umuntu wese usuke mpemu nk'uko wabisezeranye. Umuntu wese yiteguye Mwami, wari waratimye Mwami umuriro usubire kwaka mu mutima wiwe, wari yaratumbereye izindi nzira umugarukane mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bwawe Mwami bugendere, umuntu wese Mwami agira icyo atahanye, inzuzi z'ubugingo zisubire gutemba mu mitima ya bene data, amariba yarasibye asibuke mu izina rya Yesu Kristo. Ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke muri iyi mitima, umuntu wese yiteguye mu izina rya Yesu yumva igihinda cyangwa mu mutima wiwe bihinduke bishasha. Urakoze Mwami, turagushimiye ku bushobozi bw'Imana buriko buragendagenda muri iyi mitima. Ibikorwa by'umugwanizi bisangangurike, ibyamuhemu vyiganzira imitima y'aba bene data. Uhereye uno munsi Mwami bagendeshwe na muhemu, ibya kameremere bibe bito, ibyamuhemu bigwire mu mitima ya bene data. Urakoze kubikoze kandi ushishikara kubikora kugira ngo ishengero ryawe rishishikare gutabarwa no guhemburwa mu mitima. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'Umukiza wacu. Amen.